Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije nshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashimira Imana mushobora byose yongeye kuduha aka kanya kugira tuganire ku majambo y'Imana. Rero nk'uko musanzwe mubizi abakurikira ikiganiro cya Saveur Divine, buri ndwi turagira teme tuganira ko, tukagira ijambo abakozi b'Imana batandukanye duhurira ko tuganira ko. Rero muri ino ndwi tuganira ku mukozi w'Imana yitwa Aburahamu. Mbega twomwigira kwiki? Icyo twokwigira kuri Aburahamu ni igiki? Nariya Bibiliya ivuga umukozi w'Imana Aburahamu, imuvuga ko ari umuntu adasanzwe, imuvuga ko ari umuhizi mu kwizera. Imana yacu nishimwe. Rero reka dusangire amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice ni ca 12, duhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Indanzi y'amajambo ivuga ngo ihamagagwa rya Aburahamu. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Imana nishimwe cyane. Turabonye amajambo ari mu gitabo cya Bibiliya avuga kuri uyu mugabo yitwa Aburahamu. Aburahamu igihe yari ngaha mu gihugu c'iwabo, Imana yaramugendeye, kandi muri Bibiliya nitwereka icatumye Imana igendera Aburahamu. Nk'uko nawe Imana yama yakugendeye biciye mu majambo y'Imana wamurumva buri munsi, biciye mu bakozi b'Imana bama baguciye imbere, canke abakozi b'Imana bama bavuze ubutumwa butandukanye, haba kuri za YouTube, haba ku Facebook, haba ku maradiyo, haba n'ahandi. Amajambo y'Imana yamavugwa buri munsi. Ntacyo dufise tuzokwireguza bene data. Amajambo y'Imana tumva buri munsi. Hanyuma akacaza ikibazo rero, mbega amajambo y'Imana twumva turayumvira? Turabona Aburahamu amaze kubwirwa aya majambo, kuva mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Aburahamu yaciye ahamagara umuryango wiwe, ahamagara umukenyezi wiwe Sarayi, ndetse n'umuhungu wabo Loti babana, baca bafata akayira baragenda. Rero Imana ibona umutima wa Aburahamu ingene woroshe, ingene wumvira. Imana ikimuvuga ko aya majambo, iravuga ngo nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa,
n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. aronka isezerano ridasanzwe kubwo kumvira Imana. Imana imaze kumubona mu mutima, irabona ko ivyo iriko iramubarira Aburahamu ariko aravyakira. Icimubwira amajambo ngo nzoguhezagira. Haleluya. Nzoguhindura ubwoko bukomeye. Ubwa mbere yasezeraniwe umuhezagiro, ubwa kabiri asezeranirwa uhindurwa ubwoko bukomeye, ubwa gatatu asezeranirwa yuko izina ryiwe rizoba rurangiranwa. Hanyuma kandi ngo n'abandi bagire umugisha ku bwawe. Ni ukuvuga umugisha Imana izoha Aburahamu, n'abandi bazogira umugisha ku bwa Aburahamu. Imana yacu nishime cyane. Rero bene data, dusomye Bibiliya, amateka ya Aburahamu, icyo Imana yavuze yaragishikije. N'uno munsi Bibiliya imwita umuhizi wa mbere mu kwizera, kuko icyo Imana yamubariye cyose yaragikora. Ariko uno munsi ikibazo kihari mu bakristo buno munsi, mu majambo y'Imana twumva buri munsi, abantu bumvise ijambo ry'Imana aho kuryumvira batangura guharura urivuze, bati mbega ujya muntu arivuze yize amashuri angahe, mbega ujya muntu arivuze ava hehe, ava mu gihugu ca hehe, ava mu ntara yihe, mbega amateka yiwe n'ayahe. Ijambo ry'Imana rivuzwe, twari dukwiye kumvira icyo rivuze. Nimba ritubwiye kwihana twihane, nimba ritubwiye guca bugufi duce bugufi, nimba rivyo tubwiye guhindura tukabihindura, kuko ijambo ry'Imana ngo ni itara rimurikira ibirenge vyacu, kandi ijambo ry'Imana ngo ni umutsima. Haleluya. Rero ngaha tubona Aburahamu abwirwa amajambo, Imana iramwibwirira amajambo. Hama tubona Aburahamu yaciye ahaguruka aragenda, ngo ajana na Loti umuhungu wabo hamwe na Sarayi umukenyezi wiwe. Ku murongo wa gatatu havuga ngo abazoguhezagira nzobahezagira, kandi abazokuvuma nzobavuma. Mwene data, nimba vy'ukuri uhagaze mu kuri kw'Imana, uhagaze mu kugoroka, witunganya buri munsi, wumvira ijambo ry'Imana, ukumvira ico rikubariye, Imana ivuze ngo abazoguhezagira nayo izobahezagira, ariko abazokuvuma nayo izobavuma. Burya twebwe abizera Imana dufise uburinzi budasanzwe. Imana yacu iri kumwe natwe. Hari n'ijambo rivuga ngo inzitiro zanyu mundazihoza kw'amaso. Haleluya. Ntabwo turi abantu basanzwe, kuko abazokutuvuma Imana nayo izobavuma, ariko abazoduhezagira nayo izobahezagira. Imana yacu nishimwe cyane. Ngo kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Ngo imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha biciye muri wewe. Ariko Imana ikivuga uyu muntu witwa Aburahamu. Rero Aburahamu amaze kumvira Imana, Imana imushitsa ko amasezerano yose. Uyu munsi isi yose, ngo isi yose iri kwiriharonka umugisha biciye mu ruvyaro rw'uyu muntu Aburahamu. Yesu Kristo yavutse avuye muri umuryango, niwe yaduhaye agakiza, niwe twizera uno munsi. Tugize twizera umwami Yesu, tugira umugisha uvuye mu ijuru, tugira umugisha uvuye ku Mana. Imana yacu nishimwe cyane. Rero bene data, turasabwa kwizera Imana nk'uko Aburahamu nawe yizeye Imana. Aburahamu amaze kwizera Imana, Imana imuvuga ko amajambo menshi cyane usomye muri Bibiliya, kandi meza, imushingira intahe ko yabaye umuhizi mu kwizera. Ndetse hari n'aho imwita inshuti y'Imana, ivuga ngo Aburahamu inshuti yanje. Imana yacu nishimwe cyane. Rero bene data, n'aya majambo dukwiye tubera akarorero muri Bibiliya tubwira uyu muntu yitwa Aburahamu. Mbega Aburahamu
ninde? Mbega Aburahamu byagenze gute vyiwe? Aburahamu tubona amateka yiwe ko yahamagawe n'Imana kandi arumvira. Ariko ikibazo kihari no munsi, abantu benshi amajambo turayumva, aho kuyumvira tugatanga gukora ibindi biharuro birebire. Ariko tubona Aburahamu ngaha amaze kumva amajambo y'Imana, yaciye ahaguruka yumvira Imana, ava muri iki gihugu, igihugu carimwo igigwamana, igihugu carimwo guterekera, igihugu carimwo ibintu bitameze neza, bitahimbara Imana. Imana ibwira ngo have, haguruka ugende mu gihugu nzokwereka, nzoguha umugisha, nzoguhezagira, nzobana nawe, nzokugirira neza. Kandi ivy'Imana yamuvuze ko yarabimuhaye. Natwe bene data, ivy'Imana tuvuga ko buri munsi, amasezerano Imana iduha buri munsi, biciye mu ijambo ryayo, biciye mu bakozi b'Imana, Imana nta kabuza izohadushitsako nitwagira ukwizera. Ijambo ry'Imana risaba ko turyumvira. Kumva ni kimwe, ariko kandi kuryumvira naryo ni kindi, tugakora ico riba ryatubariye. Imana yo mwijuru ibahezagire kandi bagirire neza bene data. Muriko murumva amajambo, ndabasengera ngo muhinduke, ndabasengera mwumvire ijambo ry'Imana, ndabasengera mugire kumvira, mugire ukwizera. Aburahamu agira ukwizera atakirinze kubona. Rero bene data, turakwiye kwizera, tukizera ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana ari ukuri, kandi tukizera yuko ivy'Imana tuvuga ko izobishitsa. Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icubahiro. Mwene data, tukumva amajambo, Imana iguhezagire kandi ikugirire neza muri vyose. Amen, amen. Reka ndagusengere mwene data uri kumva amajambo, kugira ngo iri jambo rigire ububasha n'ubushobozi mu mitima yacu. Imana dushire mu mutima woroshe nk'inyama, kugira dushobore kumva no kumvira amajambo y'Imana twumva buri munsi. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuri Imana igira neza, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ishitse ikivuze. Ivyo wavuze kuri Aburahamu wabishikije. Natwe Mwami turasenze mu izina rya Yesu Kristo, uduhe kukwizera, ko Mwami ico uvuze ugishitsa. Uri Imana itabesha, kandi ntawe kwizeye yigeze amaramara. Icubahiro Mana reka kibe cyawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahezagire bene data. Amen.